hageze nimba wipfuza kuzobera kirumara igihugu cawe canke mu umuryango wawe faut kuba prudent, hageze kwitamwo abantu mubana ta femme, kubera ibintu abantu benshi abo bose ubona bateye imbere, abo baba bakuru b'ibihugu, abo baba bagwizatunga, abo baba hama harimo tushe y'abagore babo. Hariwo muzi nk'akarorero yigeze abo umuntu ahambaye haba muri Bibiliya, sinzi ko murasoma kwanza Bibiliya, hari umuntu muzi muri Bibiliya kuva ku mwami Sawuli gushika hirya y'ejo, hari umuntu muzi kw'isi ngahaye yabaye umuntu akomeye, umwami, umuntu ateye imbere mu butunzi ari umusore? Hano nimba ari ata abasore bateye imbere cane ngo babe abantu barutura, bisigura ko kubaka birashobora gutuma utera imbere muvyo uzojamwo. Uramvye cane mu myaka 80, waramvye cane gose, tuge sinzi ko tuzoyishikana. Nimba rero umudamu, umugore atuma umuntu atera imbere, iyo mushigikira, nimba umushatunga, nimba urose umugore mwiza ushobora gutera imbere, kuko biri bivuga spirituellement canke économiquement, kuko jewe en tant qu'entrepreneur urumva jewe aussi ni vie spirituelle, ntabaparitaja ngaha ku mbuga que je gère, mugabo kandi umuntu aragizwe na une vie économique canke familiale comme ça, mu vy'ubutunzi, mu vy'umubiri, ariko hari n'ivy'impwemu bituma umuntu aba uri complet. Vyose rero biboneka ko abantu bagiye barabiteramwo imbere cane bari abantu bafise abagore.